muri ino minsi Barundi turi ngaha mu gihugu ca Zambia kimwe na Nyarwanda turahoterwa cane abapolisi badusanga aho turangura ibintu abo bafashe bakaja kubafunga ufise amahera baramurekura utayafise baca mutwara bakamutaye ku mupaka utuntu twawe waje kurangura utaho abasuma baca bitwarira mo n'abandi badusanga dukorera bakaza bitirira ko ari abapolisi bakaza bita ko ari migration abandi bakaza bavuga yuko twe turi abanyamahanga turabaforena tuve mu gihugu cabo twaje kubiba sinone kumwa twaje kubiba tubiba gute twebwe dukoresha inguvu zacu ibyo dukora turi amakori umva ko tubiba gute mwe turakene mu gihugu n'umugabo w'umugende aho ubwo baje bakwinjirana bari nka 10 cyangwa 5 umuntu umwe bakaza bafise imipanga y'ubugita ibintu bakatwara harabaza nk'abaje kugura ibintu bakaba ivyo bakeneye hagera uko barihisha bakavuga yuko atamenya baguha yuko wewe uri umunyamahanga ubu dushingonje igipolisi ntaciye gufasha igihugu ati genda bafate hanyuma ubazane hanyuma tubafunge niyo umuntu akurenganije ukamutwara muri polisi aramufata akamushirayo agutanga gushika ahubwo rero hashize atani ziri nguvu zisumbe bati boho babonye ngo nje kukwica cyangwa ivyo nshaka ko ntawonjana nta jambo ufise kuko n'abamuduhotera bita bitwaje ko turabanyamahanga rero twasaba nuko rero umutekano wacu kubahirizwa nk'ababijejwe abaambasaderi bacu bari mu bihugu cyane mu ca Zambia yuko bakurikirira hafi kenshi ndazanye baravyumva amakuru biravugwa ariko baricwa babasanzwe bakorera biravugwa mu maradiyo ariko biherera aho nta matohoza haba ntutwumva ko banafashwe urumva ico tubaho nyene mu mwiheburo nta mwidegemvyo ubonye buke ushimira Imana ubonye bwije ushimira Imana